Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Uyu munsi tugiye kuyaga ku bijyanye n'intambara iri mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Mbere yuko tuyaga kuri iyo nkuru, hinge tubanze turaba umurongo uri muri Bibiliya, Imigani 14 ku murongo wa 34. Muri Bibiliya Imigani 14:34 haravuga ngo ubugororotsi bushira ihanga hejuru, ariko icyaha gitukisha amoko. Iyo igihugu gikora ibyiza kiramenyekana kubera ko kiba gikora ibyiza, icyo gihugu kigashigwa hejuru. Ariko icyaha gitukisha amoko, ni ukuvuga icyaha igihugu gikoze gitukisha abenegihugu bacu. Icyaha rero cy'ihanga canke icyaha cy'igihugu ni ibikorwa bibi leta zikora. Iyo leta wumvise irakora ibintu bibi, nkawe nk'umwene gihugu kandi ukabuzi ko ari bo bashizeho iyo leta, ni umwanya mwiza wo kubwira leta ati ivyo bintu bihagarike. Kubera igituma ari byiza kubwira leta ati ivyo bintu ntukabikore, nuko tubonye yuko icyaha gitukisha wewe wa munyagihugu we, ari na wewe ugize leta. Kandi ingingo nyinshi zikaba zifatwa n'abakozi ba leta ariko atari leta. Rero ku by'ukuri igihugu cy'u Rwanda kiriko gitera Burundi, noneho kikongera kigahindukira kikigamba kikabivuga ko arico kiriko kiratera Burundi, ariko leta y'u Burundi nta kintu ibivuga ko. Tukibaza igituma leta y'u Burundi idashaka kuvuga ku bibazo nk'ivyo, idashaka gutangaza igituma habaye izo ntambara. Umuntu wese akavyiyumvira nk'umurundi n'umurundi kaza hari ntabitahure, tukiyumvira mbega n'ubukene bw'uko twoba tudafise ibimenyesha makuru vyiga nino vyo bivuga oya suko. Ariko ikibazo kihari nuko mu Burundi dufise ikibazo yuko leta yacu si leta twobeshera hamwe ngo tuvuge ngo ni leta y'abarundi gusa. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu kirimwo abantu babimukira baje mu gihugu cy'u Burundi kuva kera barahaguma. Hageze n'igihe rero baraja no muri leta no mu migambwe. Musanzwe muzi yuko no mu ba ministers harimwo abanyamahanga batwiye yuko amamuko yabo atari abarundi, ariko barahawe ubwo burenganzira bwo gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Rero ikibi si gukorera mu gihugu cy'u Burundi, ikibi kandi si kuba mu gihugu cy'u Burundi. Ikibi gica kihaba ni gukorana n'abansi bo mu gihugu bavuyemwo. Ndiko ndavuga abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi b'abaministre babandanya gukorana na Kagame mu gushira hasi ingingo perezida w'igihugu cy'u Burundi aba yafashe nziza zoteza imbere Burundi. Nibi rero byo kuba igihugu giterwa ariko ntikivuge navyo birimwo, kuko ku by'ukuri murabizi neza yuko umutekano w'igihugu cyose nta ruhusha igihugu kindi kiba gifise kuvogera umutekano w'ikindi gihugu, nta na gatoyi. Iyo kikivogereye niho haho biba bisaba yuko bimenyekana ati yamara twavogerewe, umutekano wacu ntiwifashe neza. Rero kuba abasoda b'abanyarwanda n'abasoda b'abarundi ko baragwanira mu Cibitoki muri zone bavuze yitwa ngo Butahana, aho bita ngo Gafumbegeti, naho bita Rutorero, leta ikanuma, biraboneka neza yuko hariho mu biyita aba advisor, barya abantu bahanura perezida, barya abantu bavuga ati ibi tubireke amakunga bibenye, ibi tubinume. Harimwo benshi batakorera ku nyungu z'abarundi, bakora ku nyungu za leta y'u Rwanda. Kuko ku by'ukuri naho yoba umusoda w'u Rwanda ahagaze ku rubibe rw'u Rwanda karasa mu Burundi, bavyita gasomborotso. Ivyo bintu ni ngombwa birandikwa muri kahise, babikwiye kuvugwa. Iyo rero bateye igihugu cacu cy'u Burundi, leta ikanuma, bifise ingaruka mbi kuko muri kazoza bashoboye kuvuga ati naryari mwaraduteye. U Rwanda rugahakana toya ati ntitwabateye aba mwaraduteye, mwari kubivuga ati ahubwo twariko abasoda banje bariko barirukana abawe bateye. Kubera utabivuze nta kintu ushobora kwisigura, kuko ntushobora gusigura ukuntu
uwaguteye ari wahindukira akabikwiza amakungu ati ndiko ndatera igihugu mugabo wewe watewe wabihoze ico catumye rero ubihora nico kibi ni ikintu kibi cyane ntibikwiye kumera uko rero mwa barundi mu kintu mwomenya igihugu cyacu cy'u Burundi ntikizoshobora kuronka amahoro mu gihe tugifise ivyo bibazo byabo banyamahanga baba bariko bigiza abarundi bakorera mu gihugu cy'u Burundi ariko atari mu nyungu z'abarundi ariko bakabikora mu nyungu zabo no mu nyungu z'ico gihugu no mu nyungu z'ico gihugu baba bariko barakorera icy'u Rwanda. Aha nawe twakubaza ati ni kubera iki ko abanyarwanda benshi biyita abarundi bakora muri leta yacu ariko bakorana na Kagame? Nivyo z'ivyo nako ndavuga, bakora berekana ko bakorera abarundi ariko bakorera Kagame. Ni hahandi tuzaguma tubandanya kubona ibintu bibijya nino tukananiga ukuntu twabisigura kubera ko babandi twita abarundi ngo nuko bavukiye i Burundi batakorera by'ukuri Burundi bakorera igihugu cyabo. Urumva bo bico bakora nugusubiza hasi igihugu cyacu harimo no urumva ivyokozwe bija mu nyungu z'abarundi bize byame biba inyungu ziyo bavuye mu bisanzwe no guharanira gukora ibishoboka byose igihugu cyawe ntigitera imbere ariko bo bateza imbere igihugu cyabo bakorana na leta y'ico gihugu baje bavamo mu gusambura igihugu cyacu noneho bongerana ya mahera bahembwa na leta yacu aho bo yakoresheje ibiteza imbere igihugu cyacu bakaja kuyakoresha ibintu byinshi vyiza mu gihugu cyabo. Hanyuma leta ivuze ati twatewe hobiki ni ikihe coba leta ivuze ngo twatewe? Leta iyo ariyo yose sina leta y'u Burundi gusa kuvuga ngo twatewe ntigisigura ngo twatsinzwe. Hariho gutegwa no gutsindwa. Ni kuvuga nta kintu na kimwe leta yohomba kiretse inyungu kuko igituma mvuga ati ni inyungu byobandanya kuja muri kazoza kacu ko kumenya agasotozo agasomborotso ukuntu u Rwanda rwamara ruriko rasomborotsa Burundi ariko babihishije bakabinuma histoire yacu ibigabanijwe nimba hari ikintu nkuko dukorana ingufu kugira ngo mu banke yacu tubika amahera menshi ni nako dukwiye dukorana ingufu kugira ngo histoire yacu ibe nyinshi iboneke vyiza na bibi byose tubidonde kuko ibi bintu byose biba biri muri kubu biba muri kazoza haba hariho benshi bazavyigirako mu buryo bubi canke bwiza. Nico gituma tuba dukwiye kwitaho akantu kose kabaye mu gihugu cacu kaba gato kaba kanini kakandikwa n'amatariki yako. Nk'izi ntambara rero ni igihombo kinini kuba leta idashobora gutangaza ati itariki n'iyi bingiye itariki zinizi bagwanye itariki zinizi bavuye mu gihugu twishe mwaba natwe hapfuye aba n'igihombo kidasanzwe kuba ivyo bintu batabikora kandi kutabikora so kuvuga ngo nibindi nizampanuro nyene zibi bari abantu bakorana na Kagame babandanya gukora kugira ngo igihugu cyacu ntihagire kazoza keza canke kazoza kivyagiye biba tubona ati bimeze gute kugira ngo habeho abazokwama batuvugira ibyacu natwe ibyacu tutigeze tuvyivugira. Ico kintu ntabwo ari ikintu ciza na gato kuko uravye nk'ibi bihugu vyagiye bitera imbere n'amagisida y'amamodoka yagenda y'abantu y'abakozi ba leta usanga ari muri kahise barayashize muri kahise ati yavuye mu isaha izi nizi ageze hanaha imodoka iramugonga canke aragonga. Kubera iki babikora ivyo? Ni kubera ko bazi yuko kazoza abana n'abandi bantu baba babikeneye kubimenya ivyo bintu. Ntituratahura igituma leta yacu iguma yinjirirwamo n'abanyamahanga. Hanyuma akamaro ko kubivuga nuko nyene ko kahise gategura kazoza hama kubu niho twegeraniriza akazokwitwa kahise nuno munsi ivyo ukora uno munsi hazabaho igihe vyitwa ngo kahise. Rero dutegerezwa umunsi ku munsi kuba turiko turegeranya
ibizakwitwa kahise tukavyegeranya neza tutabishizemo ububeshi, tutabishizemo ibinyoma, kugira ngo muri kazoza bamwe bazoba babikeneye baze babikoreshe mu buryo batahukirwa butarimwe amananiza atabinyoma birimwo. Niki leta y'u Burundi ikwiye gukora kugira ngo muri kazoza u Rwanda ntiruze ruratera igihugu cacu? Ikintu leta y'u Burundi ikwiye gukora kugira ngo u Rwanda ntiruze ruratera igihugu cy'u Burundi sikindi. Icyambere bakwiye gukora no kubanza kuraba umwasi w'indani, kuko naho boja ku mipaka bagakikiza u Burundi, umwasi yaramaze kubashikamwe nta kintu kiba kiriko kiravamwe. Leta y'u Burundi irakwiye gukora rusansoma abanyamahanga baturimwo bakamenyekana, si ukuvuga ngo babamenye babahinde, oya, bakamenyekana nka kuya ko muri Tanzania bagahabwa ivyangombwa vyerekana yuko arabamuka ahandi, kugira ngo niyo bibaye iyo ico gihugu bamukamwo hagize ibiba vyihute kumenya ni bande bava muri ico gihugu baba muri iki gihugu, bagakurikirana n'ibikorwa vyabo. Nk'akarorero jewe nk'ubundi umwene gihugu wa Amerika mugabo mvuka i Burundi, nubwo ntakuriye i Burundi, ku vyangombwa vyanje haguma handitswe ko mvuka mu gihugu cy'u Burundi, kandi haguma handitse ko n'abavyeyi banje amazina yabo yose n'umutumba navukiyemo na province bitegerezwa kuba biri mu madokima bashatse kumenya ati yaje ava ngaha, ni ibintu biba bihari. Rero nabo banyamahanga baba mu gihugu cy'u Burundi bakwiye guhabwa ivyangombwa vyabo biberekana iyo baje bava, kuko nk'akarorero muri Amerika nk'ubu jewe ndi umuntu avukiye mu gihugu cy'u Burundi, ndi umurundikazi, nta na rimwe nogenda kwitoza ngo ngomba mbe perezida, kuko barashizeho amategeko akingira abene gihugu babo bukuri, bashiraho n'amategeko y'abahawe ubwene gihugu mugabo atari abene gihugu bukuri. Abana banje bavukiye muri iki gihugu baremerewe muri kazoza ko boba ba perezida, nabo ni kubera ko bitwa bene gihugu bukuri. Ariko kandi 99% ntiwovyizera ngo yuko bishoboka kuba, nubwo kuri Obama vyabaye, ariko nta mwana numwe yavyawe n'umwirabure, se na nyina arabirabure birabako. Ni kubera ko babanza kuraba uwuriwe naho wakuriye abakureze, kugira guko bazi neza yuko uwuriwe wese mu gihe warezwe n'abo bantu bava muri ico gihugu ubu ufise ideology zibiri. Ideology ico gihugu abavyeyi bawe bavamwo na ideology yaho hantu uri. Kenshi na kenshi ugasanga ideology y'ico gihugu abavyeyi bawe waje bavamwo ikunda kudomina cyane, kuko nivyo bakureresha, nivyo bakwigisha kuvukira umwana. Kandi murazi yuko ubuzima bw'umuntu akuze bwose buba bwiza bwahereye mu bwana. Rero kuba bakwiye kugira rusansoma, nimba bahitamo kubaha ivyangombwa bibemerera yuko babaye abarundi, ariko bakafata idarapo ry'u Burundi nkuko twese twafashe idarapo rya Amerika turahira, bagafata idarapo ry'u Burundi bakarahira, bakavuga indahiro yuko bemeye kuzakorera u Burundi n'umutima wabo wose, bagashiraho n'amategeko, abashinga amateka n'abakenguza amateka bagashiraho n'ayo mategeko avuga bati umuntu w'inyambukira yaje ava mu kindi gihugu ariko akaza mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe yifatanije n'ico gihugu yaje avamo gutera igihugu cy'u Burundi, ibihano yandikiwe nibi bikamenyekana. Umuntu wese aje mu Burundi yifuza kuba umwene gihugu w'u Burundi akamenya ati nimpirahira nkahindukira nkabaha umugongo nkaja gukorana na leta naje mvamo mu kubica, ibihano nzahabwa nibi. U Burundi rero igihugu iyo niyo ngorane dufise kuba atarusasoma rurigera ruba mu gihugu cy'u Burundi ngo bamenye ngo abanyamahanga ni bangahe bahaba. Hanyuma kandi ntitwirengagize nuko nubwo leta ishaka gufukafuka ariko igafuka ibintu umwotso bw'umutuma ngo mu Burundi ngo ibintu by'amoko byaratunganye. Murazi ko kijya kinyoma cambaye ubusa, ibintu by'abahutu n'abatutsi biracadomina. Abatutsi bimvukira z'u Burundi baracumva, bumva bari attached cyane bumva ko arakadasohoka cyane n'abatutsi baje bava mu Rwanda gusumba abahutu n'abatwa b'abarundi. Nico gituma ubona niyo habaye nk'ibihumbi 2015 abo batutsi baje bava mu Rwanda bafadikanije n'abatutsi b'abarundi kusenyura u Burundi. Ariko
igisekeje nuko kirya gihe nubwo bafatanije mu gusenyura Burundi bamaze bose kwirukira mu Rwanda, egome amabasi abategerera ku mipaka yarabatwaye bose. Mugabo babatutsi b'abanyarwanda baba mu gihugu cy'u Burundi biyita Barundi, bobo baciye batwagwa kuba mu bisagara mu mazu bubatse, guko bakorana inguvu, bakora muri leta, bakongera bagakora ama business atandukanye. Amahera yose bakorera mu gihugu cy'u Burundi ntibayabika mu Burundi, nta kintu kimwe ciza bahakoresha mu Burundi, byose baca bayajabukana mu Rwanda, amwe yo guterera igihugu cy'u Rwanda, yandi nayo bakayatwara mu Rwanda mu ntuzeye mu kubaka amazu meza. Rero igitangaje kandi n'abatutsi b'igihugu cy'u Burundi bakwiye kwigira ko sikindi nuko bamaze mwizina ngo barahunze bagiye mu Rwanda bose, aho guca bavuga ati yamazu twubakisha n'aba batutsi b'abarundi tubahindaro twese tubane muri ayo mazu, naho twaba turi benshi mugabo tugire arrangement bose tubane. Baciye babacaguramwo abatutsi b'abarundi pire abamuko y'u Burundi bose babatwara ahantu hagaramye nk'isiniya, utuzu twabo tumeze nk'ibisindu, izuba rikubita kabisa umuntu kamengana ubumera banikiye babatayo, nabo baca bigira mu bisagara kwirira raha. Ico kintu nibaza yuko nimba ku vy'ukuri n'abatutsi benshi b'i Burundi nibaza yuko bacigiye ko bakibonye ko kiya kinatari ciza, kuko nimba wa mututsi wo mu Rwanda wavukiye i Burundi, nimba uvuga yuko ku vy'ukuri ukunda abatutsi b'u Burundi, ntako bata mu rudubi ngo bakore ibibi bakorera igihugu cabo, hanyuma mwashika hakurya ucu bigarama kandi ari we wabiboheje. Kuko ndemeza neza kiyegijana kwijana guko idea yavuye ku bazungu ija kuri Kagame afata ico kiraka niko nocita cyo kuja kwica Abarundi, amaze kugifata afashwa n'abanyarwanda. Abanyarwanda nabo ati mwa Barundi mwe nimuze dufatanye twica ubu bwoko. Baragende barafashanya, hari abavyeyi benshi bahaburiye abana bugwaruka bishwe kiya gihe, mugabo hagera cagihe mwese ngo muvuye mu gihugu mugiye ahantu ngo mubahenda ngo namezane gusa ngo bazoharindirira. Imyaka ngiyi igiye yaramaze kurenga 5, yerekana yaramaze kurenga 5, iba yegereje mu 10. Ikintu cyose kirenga ho 5 ugira rounding uca ushira ku 10, birababaje cyane gose. Rero Barundi kazi nugusaba leta ikaziratangaza ibitero biva hanze biterwa batera Burundi, naho coba gitoye kikaja muri record yacu, kizire yuko bacagura ngo ibi ngo bizoja muri kahise, ngo ibi ntibizoja kandi byose byarabaye. Ibyabaye nibabishire byose muri record y'igihugu. Ikindi naco Barundi kazi tuzobandanya dusaba leta, ntituzi ko tuzumvirwa guko igitigiri c'abarundi pire bo twumva muri leta nico gike ugereranije n'igitigiri c'abarundi bakorana n'abanyamahanga gusambura igihugu cacu. Nukubandanya dusaba iyi rusansoma y'abarundi, abanyamahanga bakamenyekana ba mu gihugu cy'u Burundi, n'abarundi pire bakamenyekana bose. Ikindi naco tudakwiye kwigera twemera, wabura umuhutu, wabura umutwa cyangwa umututsi, ntituzigera twemerera leta yacu kwikura haya moko ngo turabarundi twese. No, twitwa uburundi kubera tugizwe n'amoko 3, nico gituma twitwa Abarundi. Igituma ayo moko ahari nubwo tuzi yagiye kugirwa prioritaire n'abakoroni, mungana ngo ndababwiza ukuri, bavuze ngo barayakuyeho ngo tugiye mu izina ngo rya twese turi Abarundi, azaba ari inzira yuko bamwe bazacinyiza abandi, batagira iregero. Kuko abahutu nibacinyiza abatutsi ntibazavuga ngo meko muraducinyiza ko turi abatutsi, bazacavuga ati amoko twarayakuye. Abatutsi nibacinyiza abahutu ntibazavuga bati muhaye mudukinyiza, bazavuga ati amoko twarayakuye. Abatwa bo murazi yuko banavugwaga kumenga ntibanabaho. Ikintu rero cyo kuzana ideology ngo amoko ngo tuyakureho ntibishoboka. Hari histoire nini ku gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi histoire yacu kuva umukoroni yinjira igihugu cy'u Burundi yicaye ku moko, ndetse n'inyuma n'imbere yaho gato hariho iby'amoko. Ntidushobora rero kuvuga ngo tuze twemere iyo ideology
yajabutse iva mu gihugu kibanyu yo kuvuga ngo bakureho ngo ibintu by'amoko. Umwe wese akwiye kwishima, yishimira ubwoko bwiwe, ariko kandi umwe wese akiga guha agaciro ubundi bwoko, tukamenya yuko uko turi nuko turi, twese tutegerezwa guhana agaciro, kandi twese dukwiye gukingiranira, ntihagire uwubabaza uwundi canke uwuvisha amaraso y'uwundi, ntihagire uwubabaza uwundi canke uwifuza guvisha amaraso y'uwundi. Mugabo ico kuduhenda ngo bakureho amoko, ngo twitwa ngo abarundi, ngo turi barundi, ngo turi se barundi, ngo no turi abahutu, abatutsi n'abatwa, nuko biri barundi kazi. Nkaba ndabashimiye cyane ko mwakurikiye channel yanje, mushyire commentaire munsi, hanyuma kora subscribe, share and come back next time. Murakoze cyane, bye.